Ya nkuru twabashikirije ko Alain Guillaume Bunyoni ari umurundi yafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika ko atarekuriwe guhonyoza ikirenge ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika kandi n'amatungo yiwe agafatirwa. Amakuru yihuta cane ahejeje kudushikira nuko Alain Guillaume Bunyoni n'umutambukanyi we bo bamaze kurira indege bibereye mu gihugu ca Qatar aho bagiye kwirira ubuzima. Ndabaramukije mwese banywanyi bacuma muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nimbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa irya nino. Amakuru yose tuba twagiye turatohoza ivyo mwaragiye muranyegezwa n'ayandi yose agarukwa ko mu bimenyesha amakuru n'ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi turabibashikiriza mukagenda mumenya ibivugwa irya nino. Bamwe bati Bunyoni nagatangaza, ati baramukumiriye kuja muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko Amerika sico gihugu conyene umuntu ashobora kujamwo, kw'isi hari ibihugu vyinshi, atagiye muri Amerika azoja no mu bindi bihugu bitandukanye. Hari amakuru twamaze kumenya ko Alain Guillaume Bunyoni yoba atari mu gihugu, we n'umugore we ngo baba bamaze gufata indege bibereye mu gihugu ca Qatar. Murazi ko ariho hariko harabera inkino z'igikombe c'isi. Amakuru tugiye kubashikiriza rero haraza kugaruka kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Mu busanzwe nkuko mubizi, Bunyoni n'umuntu atanyegeza ko abayeho neza, atanyegeza ubuzima buzimvye abayemwo. Murazi ko akunda kuboneka ariko aratanga imiduga izimvye cane ayiha abo mu muryango wiwe. Murazi ingene iyo habaye amasabukuru mu muryango abaha imiduga izimvye cane ndetse n'ibindi vy'agaciro. Birazwi ko Alain Guillaume Bunyoni yiyubakiye ikirimba, mu gihe n'ikirimba c'umukuru w'igihugu basaba intererano kugira ico kirimba cuzure, ariko Alain Guillaume Bunyoni mu gihe yari umushikiranganji wa mbere yari yubakiye ikirimba. Bunyoni arazwi ko ari umuntu atunze vy'umurengera, mbere bamwe bakanavuga ko yoba atunze gusumvya n'igihugu. Ni vyinshi vyagiye biravugwa kuri Alain Guillaume Bunyoni, ngo no mu vyatumye akugwa hoba harimwo nuko ngo yoba ari itunga ry'igihugu ritari rike yanyonoye, n'ibindi yagiye aravugwamwo mu birabana n'ubutare, ibirabana n'amapasiporo, vyinshi cane Alain Guillaume Bunyoni yagiye aravugwamwo cane cane mu masosiyete amwegukira akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko Bunyoni ntago ari agaseseshwa rumuri ko atunze ivy'agaciro. Bunyoni rero ngo ivyo kuba baramufatiye ibihano muri Amerika ivyo ntaco bimubwiye, ariko nanone agacerere kiwe kuva akuwe mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere karateye ubwoba bamwe n'abandi. Bunyoni ataco yinona yarafashe indege ngo yerekeza muri Qatar. Tugiye kugaruka kuri vyinshi kubirabana na Alain Guillaume Bunyoni n'ibindi byose mutagiye murabwirwa. Nizere ko umaze gufyonda kuri subscribe, niba utarafyonda ko ubanza gafyondaho kugira igihe cose turonse makuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Ku batarakurikiye inkuru twabahaye kuva ku w'icenda Kigarama 2022 nibwo General Alain Guillaume Bunyoni yasubijwe ku rutonde rw'abarundi bafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika kubera guhonyanga agateka ka muntu. Amerika yari yakuyeho ibihano ku Burundi muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021, aho Bunyoni n'abandi barundi batatu bari bakuwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano. Izina rya Bunyoni ryarasubiriye kuboneka ku rutonde rurerure Amerika yashize ahabona rw'abantu yafatiye ibihano mu bihugu bitandukanye kw'isi. Muri kino gihe Alain Guillaume Bunyoni niwe murundi wenyene ari kuri urwo rutonde rw'abafatiwe ibihano. Ku bandi bari kuri urwo rutonde bafatiwe ibihano mu bihugu bitandukanye, urashobora kurondera inkuru twabashikirije ku munsi w'ejo, uramanuka munsi y'ino video turiko turabashikiriza ufyonde ahanditse ICTV uraraba hari amavideo. Iyi video ya Bunyoni twashizeko ku munsi w'ejo, murumva vyinshi kuri abo bafatiwe ibihano n'abandi bategetsi bafatiwe ibihano nico bategerezwa gukora, aho amatungo yabo azofatirwa. Muraharonkera vyinshi twabahaye
Alain Guillaume Bunyoni akaba atarekuriwe guhonyoza ikirenge ku butaka bwa Amerika, n'inshuti ziwe za hafi ntizibirekuriwe. Amatungo yoba afise muri Amerika yahagaritswe, n'ibintu vyose yoba afisemwo imitahe minini birashobora guhagarikwa nk'uko iryo tegeko ribivuga. Kuva muri Nyakanga 2022, Generali Alain Guillaume Bunyoni yarakuwe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere, inyuma yaho Perezida Ndayishimiye atangarije ko hariho ibihangange bishaka kumutembagaza. Izina rya Alain Guillaume Bunyoni ryaravuzwe cane mu mabi menshi ajanye no gusesa amaraso mbere no kunyonora amatungo y'igihugu kuva muri CNDD-FDD ishikiriye ubutegetsi. Alain Guillaume Bunyoni rero igihe bamwe bariko baravuga ko yoba atorohewe kandi ngo ibintu vyoba vyamuyangaranye, igihugu ciwe camwanse, none n'amakungu yamwanse, Amerika nayo yamufatiye ibihano. Bamwe bati aho ntibwoba ari Uburundi bwamutanze, bwarabonye ko budashobora kumuhana kuko ari igihangange, canke ahankwe vyoteza ikibazo gikomeye cane mu gihugu, bagahitamwo kumutanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikamushira muri abo bafatiwe ibihano. Ni vyinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga kubirabana n'ivyo bihano vyafatiwe Alain Guillaume Bunyoni, Umurundi wenyene yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bakibaza none Bunyoni ayo mabi yo guhonyanga kiremwa muntu yakoze wenyene, nta zindi nzego bari bafatanije? None Bunyoni yarakwiye igihugu cose aja gukora ivyo vyaha yagirizwa, none kuki ari we bafatiye ibihano? Bamwe n'abandi rero bagiye bagira ico bavuze imbere yuko turaba ivyuko yoba yibereye mu gihugu ca Qatar n'umugore wiwe n'umuryango bariko baranezererwa, mu gihe abandi bariko baramufatira ibihano bati atagiye muri Amerika azoja n'ahandi hatandukanye. Ati Alain Guillaume Bunyoni Amerika nibimufatiye ibihano, abandi ntabwo babimufatiye. Mbega yoya nimba Alain Guillaume Bunyoni yarishe n'abarundi bishimikiza inkozi z'ibibi, konzi ko mu Burundi atawera arimwo, ivyo vya Amerika ntitwari dukeneye kuvyumva. Alain Guillaume Bunyoni siwe wenyene yakoze ivyaha mu Burundi. Ati Bunyoni ariko ararenganywa. Abandi bati bica biboneka nabi ko bazobasubiza ko batakiri abategetsi. Ati bica biboneka ko n'abandi bategetsi bazobasubiza ko ibihano batakiri ku butegetsi. Icatumye Alain Guillaume Bunyoni ashigwa kuri urwo rutonde nuko n'igihugu ciwe nyene camukuye kuri ubu ubudahangarwa yari afise ntabwo agifise. Ngo n'abandi rero turindire tuzobona basubizwa kuri izo ntonde igihe bazoba batakiri mu mabanga. Ko badafatira ibihano abishe Gaddafi bamuhora iterambere ageze ko, Amerika nico gihugu conyene kw'isi civanga mu matwarire y'ibindi bihugu kandi coco batakiraba. Ati mbega yemwe coba ari ca kinyarire Neva yatubwira ko atacibuka n'izina avuga ko abazungu barahiye ko arico bazogumizako ibihano. Ati nakamaramaza. Yundi ati benshi bohakura icirwa ko umuntu yokora iciza agihari kuko ubutegetsi bwaha kw'isi burahera, ibintu biraza nabi cane kabisa. Ati Bunyoni ari mu ngorane. Ati ingoma zo mw'isi zose n'iz'abicanyi gusa. Amerika nico gihugu ca mbere gihonyanga agateka kazina muntu. Uwubizi arabizi, uwutabizi ntavyo azomenya. Ati the power of America is over. Iyi si ifise ayandi mabanga atavurwa. Ati ubutegetsi bwa Amerika buriko burarangira. Ndumva ari muyabira kabisa w'ivyago vyaziriye nuko. Ati w'ivyago vyaziye nuko nyene. Ati ni hatari kweri, umwirabure yama ari umwirabure, none bigenda gute umuntu bamukureko ibihano inyuma y'amezi makeyi bongere babimusubizeko? Ikibazo bamwe n'abandi bibaza. Ati nagume mu Burundi hariya
hariya bamwanse, ariko nubwo uyavuga gutyo Bunyoni we ngo yoba yibereye mu gihugu ca Qatar n'umuryango wiwe, turaza kubigarukako. Undi ati isi ntisakaye umuntu yokora ineza akarengana, ati ivyo ni ibisanzwe cane, none ugira ngo Amerika nico gihugu conyene kiryoshe gutembereramwo? Kazima yifitiye inoti azoja n'ahandi, ati ku mugabane w'isi hari henshi umuntu ashobora kuja gutemberera kandi akaryosha ubuzima atangorane, Amerika nibimwanse azoja n'ahandi. Ati akabazo mbega Amerika nayo nta makosa ikora? Ati ikoze amakosa nayo ifatirwa ibihano nande? Ko twumva abirabure bama bishwe bahohotewe, bo ninde abafatira ibihano? Ati asha bravo kuri Amerika, ati Bunyoni gose nafatirwa ibihano. Andi ati je Mutama Bunyoni naho bamuvuga nabi gute je ndamukunda, no mubo nsengera arimwo kuko twahamagariwe gusengera abategetsi bacu ni yirambire. Akaruta kandi karakamira, nje nzi ko Amerika ariyo ya mbere ku isi mu guhonyanga agateka ka zina muntu. Ati kiretse kurondera ijuru gusa ibindi vyose Salomo yarabimaze, ari uguhahira imiyaga. Ati kubera iki ari Amerika yonyene mw'isi imufatiye ibihano? Nuko Amerika yonyene ariyo yabonye ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarakoze ivyaha. Ati Alain Guillaume Bunyoni n'igihugu ciwe caramufatiye ibihano, none amakungu yoyo mwumva yakora iki? Igihugu ciwe nikitamweza nta wundi azomweza. Ati Alain Guillaume Bunyoni yagiye gukurwa mu mabanga kubera uko atigenje neza. Birumvikana ko hari ibinyegezwa mwikurwa rya Alain Guillaume Bunyoni. Ati n'ibindi bihano ahubwo azobifatirwa. Mu misi iza muzokumva n'ubumwe bwa Buraya nabwo bushizeho ibindi bihano, ariko iki kirerekana ko Alain Guillaume Bunyoni n'abandi bategetsi bohagabira kuko nabo bahavuye mu mabanga bazofatirwa ibihano. Alain Guillaume Bunyoni nawe bari batinye gutangaza ibihano bamufatiye akiri ku butegetsi. Ati ati je ndamukunda ariko sinzi ico abanyamerika barondera ku gihugu cacu. Ati Muchezo wa ndani mu mwaka umwe gusa yasubiriye guhohotera abantu bigeze iyo barabonye ko turi ibijujo. Ati ivyo vya Amerika ntidukeneye kuvyumva. Ati maconsho yabaye maconsho ntabwo biri buze kumworohera, bica biboneka ko n'abandi bazosubirako bakabafatira ibihano batakiri ku butegetsi. Ati tubwire Bunyoni uko abayeho n'ivyo ari mwubu. Ati Amerika nayo aho mbona ishaka guteranya abose rimwe, mbega ko mukangishanya guhonyanga mbega ko mukangisha guhonyoza ikirenge i Buraya. Amerika nico gihugu ca mbere gihonyanga agateka ka zina muntu kumutaga. Ati abanyafurika birirwa baricwa ariko ntawe ubahana. Ati nagume hamwe, uwagowe n'ivyatsi ntibimubisa, ni ingorane yihangane niko bimeze kw'isi, ntaworohewe. Ariko rero ngo n'igihe yari yakuwe kuri ivyo bihano ntiyigeze ahonyorayo, rero biboneka ko ataco bimutwaye. Kandi ikindi uyu mugabo nta butunzi bwiwe buri muri Amerika, ntakunda gutembera. Ati gusa ndabona indevu zamubanye nyinshi. Ati ibihano ati ibihano baratwenza kweri. Mbega none ngo tumenyera uwo mugabo ageze he, akora ibiki muri leta? Ati nimba ari amarungo gusa, ati nimba ari ibihano gusa bamufatiye nayo ivyo kugendayo, nimba ari amatungo gusa bamufatiye nayo ivyo kugendayo nibisanzwe agenda gake. Ati izo nshuti zimwegereye nizo muri famiye yiwe canke nizo muri CNDD-FDD, nje ndashaka kumenya icubu ajejwe Bunyoni. Ivyo nivyo bamwe n'abandi bagiye baravuga, ariko nanone hari
amasanamu ya Alain Guillaume Bunyoni ari kumwe n'umugore wiwe bari mu ndege. Amakuru amwe yamaze kuja abona avuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yibereye mu gihugu ca Katari ariko arabera inkino z'igikombe c'isi, ngo yoba ariko ariho araryosha arya ubuzima n'umugore wiwe. Alain Guillaume Bunyoni rero akaba yabonetse ari mu indege nziza cane, ndetse ariko aratwenga n'umutambukanyi wiwe Hyacinthe Bunyoni. Mbere hakaba hari n'amakuru yavuzwe ko yoba yarajanye n'abo mu muryango wiwe bose. Bunyoni rero ati, bamwe bati aranka agasuzuguro, ivyo ntaco bimubwiye, arafise amahera, arafise ubutunzi, igihugu cose yoshaka kujamwo kw'isi yokijamwo, niyo Amerika abishatse yoyijamwo. Ati ivyo ni ukumukanga, ariko Bunyoni we arafise ukundi yobigenza. Alain Guillaume Bunyoni rero kuri ubu ngo yoba abarizwa mu gihugu ca Katari, nkuko amakuru yamaze kuja habona. Niyo foto muriko muraraba ngaha, nuko ngo Bunyoni yoba yagiye mu gihugu ca Katari, ariko ni ibintu tubandanya gukurikirana amakuru yandi mashasha tumenya tukaza kuyababwira aho Bunyoni yoba ari kuri ubu n'ivyo yoba ariko arakora. N'amakuru mugenda mukurikira kuri mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Amakuru yose aho yavuzwe mu menyesha makuru bigenda biragarukwa ko ku mbuga ngurukana bumenyi, ivyo mwaranyegejwe n'andi makuru yose bamutegerezwa kumenya uyarondera ngaha igihe cyose wafyonze kuri sabone, amakuru agushikira kumu bambere. Bihe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije. Mukanya turaza tubabwira ayandi makuru yose avugwa irya nino.